tubanga mu gihugu cy'Ubushinwa no munsi w'umunezero aho twaramutse twiginana rero ndabasabe mu ntiza amatwi mubandanye mwihereza ariko ndabasabe mu ntiza amatwi no munsi udasanzwe rero aho twaramutse twiginana inyuma yaho hari haheze ikiringo c'umwaka tudasubiye gukorana nk'uku kugira ngo twibukanye akiwacu ku izina ryanje no ku izina ry'aho dusangiye igikorwa cyo kuyobora diaspora y'u Burundi ngaha mu Bushinwa twashaka kubashimira cyane tukenguruka umwe wese kubona mwashoboye kwitaba kama twabateye nashaka ndabasabe munishimire ibikomera amashimwe cyane turabizi yuko benshi muri twebwe murazi ko tuva kure kandi gushika ngaha bidusaba akigoro kadasanzwe twashaka rero mutahure yuko tubikenguruka twongere dukengurukire umwubahwa arongoye diaspora kw'isi yose kubona yarashoboye kwitaba ubutumire twamuhaye ndabasabe mumumpera amashi menshi nk'uko yabivuze tugize igihugu kigira 8 ndi n'abanavyumvise neza agendeye kuva atanguye amabanga mugaca mwumva rero yuko turaba hafi tukaba rero tumwifurije Rwanda imererwa neza umwanya wose azomara ngaha mu gihugu c'Ubushinwa uyu munsi rero nta majambo menshi za kubashikiriza nta nayo nateguye mwabonye nta n'urupapuro nazanye ngaha ariko ndashaka kubagaragariza umunezero vise kubera yuko mwanyizeye mukanshira imbere hanyuma mukabandanya munanshigikira ndashaka muvyumve yuko ndabashimira nongera ndabatera intege kubandanya mwitaho ibikorwa vya diaspora kurushirizaho maze tubandanye tuyambika umutamana nk'uko bavuga mu Kirundi umwubaha Samuel yamaze kubivuga aradukengurukira ibinota dufise ni vyinshi tugereranyije n'ibindi bihugu burya mushaka musubira mukiha amashi menshi dusaba mutameza cyane tugereranije n'andi ma diaspora y'u Burundi mu bindi bihugu rero tubandanye tuyagwiza uyu munsi rero nk'uko mwabibonye twakoze imirimo itandukanye kandi imirimo iryoshe imirimo yunguka twatanguye turiyungura mu by'amagara nyuma yaho turiyungura mu byo mu bwonko ubu tone ko turisubira no kwiyungura mu by'amagara mwumva ko ariko biryoshe rwose rero ku bantu twashoboye kuba twahuriye muri rya seminaire mwabonye yuko habaye amapresentation atandukanye y'ingirakamaro tubandanye rero tuzitwararika ibyo umwe wese mu ruhara rwiwe ahageza tubandanye kuba ingirakamaro ku gihugu cyacu hariho abatware bamwe bakunda kuvuga bati igihugu cubakwa na bene ejo rimwe urashobora kubona umengo uri ngaha mu Bushinwa ukabona umenga ntaco woterera mu gihugu ariko sivyo uri ngaha urashobora guterera mu gihugu urashobora guterera nk'ibiti nka 10 vy'ivoka ahantu hanyuma kera akabenefisha abarundi bakabatwanya kugira amagara meza ukorora inkwavu zingahe guco ukasanga ukuraterera mu buryo utari witeze kandi ndazi yuko hariho benshi basanzwe banabikora ni kuvuga gusa twibukanye twongera dutera n'intege n'abatarabishika ko ndazi yuko benshi ngaha barabikora nuko rero uyu munsi no munsi
uhambaye cyane rwose kuri jewe kubera yuko n'umunsi mukuru uteguwe ndamutswa ubuyobozi bwa diaspora bishoboka yuko ukurikira atazoba ari jewe kuko murabizi yuko ikiringo cacu nabo dusangiye amabanga kirangira mu kwezi kwa gatandatu. Nuko rero bisakanyamo-neza ntangere kuko ikiringo cyose twamaze tuyoboye diaspora twabanye neza, twakoranye neza, ni naco gituma uyu munsi mu nza kuva mvuga kenshi muraza kuma mwumva hagaruka ijambo gushima. Mbere bimwe nashaka kubikonkretiza, nagira nsabe mugenzanje icegera c'umuyobozi wa diaspora ngaha mu Bushinwa ashike ngaha kugira ngo tubandanye tubagaragariza umunezero. Ego uyu niwe cegera tukaba dusanzwe atwe tuyoboye diaspora. Hariho n'abandi mugenzi wacu nawe nyene ndabona hano yaracagira, sinzi ko yumva hasi gatoya, asanzwe ayoboye igisata kijanye no gutunganya imigambi muri diaspora ngaha, akaba ari nawe ayoboye umugwi watunganije runo rubanza. Nibaza yuko kumuha amashi menshi ntokiba ndanabivuga mwavyiboneye baramukanyamuneza. Hanyuma mu buyobozi bwacu hariho umwe muri twebwe bivanye n'imvozi vyiba bifashika ngaha, ariko nawe nyene yari yifuje kubana natwe, akaba rero yadutumye tubaramutse. Nawe nyene urubanza rufise ku mutima n'ubagoma baza ati mubona biriko bigenda gute. Nuko nuko rero nkuko nabivuze ikiringo cacu kiri ku musozo. Mbere ndanabatumirire umunsi muzobona tubahamagariye gutora inzego zishasha, muze muvyitabe kugira ngo tubandanye tutunganya ibintu neza. Nibaza yuko mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu tuzoca tunagura inzego. Ariko rero imbere yuko dukorerwa mu ngata canke tunagura, imyaka ibiri tugira turangize twagiye turashigikirwa na benshi mu vyiyumviro, mu ntererano zitandukanye kugira ngo ibikorwa vyacu bimere neza. Ari naho havutse vya vyamwe nababwira, baduhaye ibinota vyinshi. Hanyuma ubu twashaka gushimira ku mugaragaro abantu bamwe bavuga ngo abakunzi ntibahera mu mubindi, baza kuba bamwe kubera muri benshi mwatubaye hafi, muradutera ivyiyumviro, hari n'abatera uburyo guco ibikorwa bikagenda neza. Rero nagira nsabe nyene icubahiro ambassadeur asanzwe aserukira igihugu cacu c'Uburundi ngaha mu Bushinwa, ndabasabe mutwigorere mushike ngaha mu kugaragaza umunezero wacu. Twashimye guhera kuri mwebwe no ku buserukizi muri rusange. Tukaba twashaka kubashikiriza agasembore k'agashimwe twabateguriye, mudukundiye mugashika ngaha tukakabahereza twokora ubwatsi. Rero mu kugaragaza uyu munezero tukaba twateguye rwa rupapuro twita certificat, akaba ari certificat yitwa do mérite
ikomeye cyane tukenguruka ku buserukizi muri rusangi ku bastafu bose bagize ambasade kuko mwese tukaba mwaratubaye hafi muduhanura mutwereka umwonga huma n'udahuma kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza. Twashaka rero kubashikiriza ino certificat maze izobe icibutso c'ikiringo twamaranye mutuba hafi nk'abayobozi ba diaspora. Dusabe abariko barafata amasanamu rero murakoze, ariko si ivyo gusa kuko muri uko kutuba hafi mwakoze twarasanze iyi certificat nyine idakwiye nyine icubahiro. Twabateguriye kandi nico dukunze kwita mu rurimi rw'icongereza ni award. Nakaganuke murakoze, akaba ari akaganuke twifuza yuko nayo nyene mwozo urabaho mwayiteretse ahantu mukazoma muvuga muti babajene twakoranye neza n'icibutso ciza cyane. Tubasabe nayo nyene muyitwakirire. Ego iyi award ikaba hariko ivyandiko, ivyo vyandiko bigaragaza ugukenguruka kwacu. Ibi rero turiko turabashikiriza ni ikimenyetso dukengurukira muri rusangi ubuserukizi. Tugasaba yuko abagize ubuserukizi bose abakorera mu buserukizi bw'igihugu cyacu bibonamo ngaha umwe wese uko azi yagiye aratuba hafi. Gome murakoze. Mbere yuko musubira mu cicaro mutwihanganire kuko turanezerewe cyane. Hajya iyo umuvyeyi abaye umwana hawe hafi akamuha indero nziza, umwana iyo ageze mu bigero arakenguruka. Turashaka kubashikiriza n'uyu mwambaro ukaba uriko urwandiko ruranga izina rya diaspora y'u Burundi ngaha mu Bushinwa. Akaba ari umupira wanditseko diaspora burundaise en Chine. Tubasabe akaba ari umupira mwiza cyane. Tukaba tuhategurira cyane. Tukasaba yuko n'imisi yose dusigaranye tuzobandanye tuba hafi, muze mubandanye mwitaho n'abandi bose bazoshobora kudukorera mu ngata, maze tubandanye twitera iteka nk'abarundi tuba ngaha mu Bushinwa. Murakoze cyane. Ego nuko tubandanye muri intumbero nyine yo gushima abo dushimira no munsi ni benshi muri hangana, ariko turaza turahindura umukenyuro kugira ngo tuze dukoresha umwanya neza. Ubu naho twashaka gusaba umwubahwa Samuel Ndayiragije asanzwe ayoboye diaspora y'u Burundi kw'isi, nawe nyene ashike ngaha tumuhaga nuko twamuteguriye mu ntumbero yo kumushimira ku kwitanga ariko arakora. Ndazi yuko abenshi muri twebwe turakurikirana ibikorwa biba mu bihe bitandukanye. Nibaza yuko muri iyi minsi mubona ubudasa mu bijanye n'ibikorwa vya diaspora. Aha tumiwe hose avuga yagiye
ibi bikaba ari ikimenyetso ciza cyane cerekana urukundo afitiye amabanga bamujeje. Natwe rero kubona yarateye iteko no munsi twashaka tumushimire, tumunye n'agasouvenir azoguma yibukirako urugendo yakoreye ngaha. Mwubahwa namwebwe twashaka kubashimira mu kubashikiriza award yanditseko urwandiko rwo gushima ukuntu mwitanga mugagerageza kurondera ubumwe, iterambere no gukangura diaspora, aho hamwe bagira tendance yo gusinzira ariko mugaca muhashika mugakebura muti zuka dukore. Tubasabe mutwakirire iyi award namwebwe maze ize ibabere icibutso ciza c'umunezero tubagaragarije kubona mwaje kudutera iteka kuri uyu munsi, maze tubasabe no kubandanya mubikorera n'ahandi hose kugira ngo tubandanye duteza imbere ibikorwa by'abarundi baba mu makuru. Ndagomba ndababwire ko ndose agashimwe keza kurusha ka ambasaderi. Handitse ngo Honorary Award presented to Samuel Ndairagije, President of Burundian Diaspora Worldwide, for his visionary leadership in fostering unity and inspiring Burundians worldwide to contribute to the development of Burundian diaspora in China 2025. Yay! Karakochishijemo ambassador. Karakochishijemo. Mugabo nyakubahwa. Ingo imusoma ivyo bintu twumva ivyo ambassador nawe yarose. Ingo ntaco. President yabinyemereye. Sivyo none award reka jeje ndagaposta naheje ugaposta. Muze kumfasha mugasharinga sivyo? Recognition award presented to the Embassy of the Republic of Burundi and the People's Republic of China in recognition of their valuable collaboration and support with representative Board of Burundian Diaspora in China, Guangzhou 2025. Thank you. Twateguriye kandi namwebwe umwambaro wanditseko bijya vyandiko mwabonye, umwambaro muwambaye muzoze mwibuka umwanya mwiza mwamaze ngaha mw'iki gisagara ca Gwanjo, izobabere ikibuzo ciza. Ego nuko abo dushimira nawe babwiye ni benshi muraza kwihangana mugabo umwanya w'umunezero nibaza ko ari ikintu ciza kuko bavuga bati umwami agirwa n'abagabo, umuntu agirwa n'abandi, umuntu agirwa n'abantu. Ibyo muba mubona bikoreka bikagenda neza, hariho abantu baba bitanze kugira ngo bigende neza, hariho abantu barara bakanura bavuga bati tuzokora mpaka ibintu bigende neza. Muri uyu mwanya rero twashaka gushimira uwundi umwe muri twebwe igihe cyose tumushikirije imigambi n'ibikorwa tuba turiko turategekanya gukora ku izina y'abarundi twese turi ngaha, yamaca avuga ati muntu aho mushaka hose umwanya wose mushakiye nzogamburuka. Uwo muntu nawe si uwundi ni Dr. Bunyoni Aimable. Ndamusabe afite ngaha, uyu akaba ari umuntu bita adasanzwe, ndazi namwe byo mwamumukibonera mu bikorwa tuba turiko turakora. Iyo tuvuze ko dushika muri sare 18h
wewe 17h15 aba yashitse yatangiye kuduha amafoto ati ni munyaruki. Tukaba tumukengurukira cyane ku kwitanga akora. Mu by'ukuri ndazi yuko umuntu wese azomwegera ari camukeneye ko azomushingira intara. Iyo duteguye forum aho tuzoyikorera ashika des jours avant akahava des jours après amekinze shuwa yuko ibintu byose byarangiye neza atakibazo mu muhera amashuri cyane. Rero nawe nyene sibi gusa twamuteguriye kuko ibikorwa by'amaboko yiwe birareze. Namwe turabaha award y'icibutso cibihe no kuvuga nka byose aho muzoguma muyira muvuge muti bajya abagenzi twakoranye baribunze. Turazi amajoro murara n'imitaga mu mara mwaheze n'indi mirimo kugira ngo ibikorwa dutegura bigende neza. Turashima cyane mwakiriye award maze namwe muce mubwira ko mu dusomera ibiri enda kwereka mbere yashakoshi wanje yibe bikora shirika no kugira igisho wari cyamaze kugifana reka ndabivuge ko gatu no appreciation award presented to Dr. Aimable Bunyoni in recognition on his annual unwavering support for the activities organized by the Burundian diaspora in China, Bando 2025. Thank you very much. Nukuri turashinga maturakenguruka turabaha n'agapira na mwebwe maze muzoze murakambara muryoherwe mwibuke ko mwakoranye n'abantu bashima abantu bose bazobashingira intara. No turabandanya. Merci. Turabandanya muri uko gukora nyene twarashoboye twarashoboye kandi gutegura agashimwe kumwe mu basanzwe baserukira diaspora yacu ngaha mu ntara zitandukanye. Twagiye turabevariwe ibikorwa birivugira. Rero komite executive turongoye yaragiye hamwe iratanga amanota umwe wese ukavyumva. Tuyateranije duca dusanga ubusanzwe aserukira diaspora y'u Burundi mu ntara ya Jiangsu niwe muntu ariko arakora ibitoto vuga ati ibikorera. Tumusabe usanzwe aserukira diaspora y'u Burundi mu ntara ya Jiangsu ashike ngaha nawe nyene tumuhe akaganiro twamuteguriye. Ndabasabe ngo muhe n'amashimwe cyane. Abanguke ahari uyu rero ni umukozi adasanzwe uwogira amakenga yoja kuri konti ya Twitter ya diaspora y'u Burundi mu Bushinwa mu scrolling gatoya munsi mu bikorwa byo mu ntara muca mwihinyuriza. Tukaba tumushimira kubitanga yagize tukamuha ino certificate maze nawe izo imubere icibutso cyo kubona yaritanze. Hanyuma nawe nyine tunamuha award y'icibutso cibihe birebire kubitanga yagize. Hanyuma nawe tukaba tumwifuriza kubandanya yitaho ibikorwa by'igihugu kuko nuko bimeze. Tukaba tumushikiriza ino award tukongera tukamusaba nawe nyene atubwire ivyanditseho. Okay, adusabye yuko twamufasha gusoma biriko. Excellence in the Leadership Award presented to Iris Bizimana for outstanding representation of the Burundian diaspora in Jiangsu Province, Burundian diaspora in China, Guangzhou 2025. Amashimwe cyane.
ego imbere yuko usubira mu kibanza nawe we turaguha agapira k'icibutso uzoza urakambara uri kubwiye gukora bijya bikorwa usanzwe ukora maze ubandanye ubikora neza tukaba dukenguruka murakoze saba gusa kuko ibikorwa byacu nk'uko twabivuze bishigikirwa na benshi tukaba kandi twashaka kugira ko dushimira umwubahwa yitwa Boniface ariko umwubahwa yitwa Boniface Habonayo mugabo uno munsi ntari kumwe natwe ngaha tukaba dukenguruka cyane ku kuntu yabaye hafi yatubaye hafi akadushigikira akaba afise n'uruhara runini kuri uno munsi akaba yarashoboye guterera ku rugero rushimishije nubwo atari ngaha tumuha amashi menshi amayimaje aramushikira abamushikira bamubwire yuko twakimurutse kandi asanzwe ari umusiniya nk'uko babivuga mu rurimi rw'icongereza asanzwe ari umusiniya ngaha mu barundi tuba ngaha mpanuzwa jambo tukaba rero tumukengurukira cyane ego hanyuma iyi certificate tukaba tuza kuyimurungikira tubicishije mu buryo dusanzwe ducamo mu guhanahana amakuru twebwe nawe hanyuma nashaka kugira ko kandi saba mugenzanje Dr. Mizero Rich nawe ashike ngaha namwe ndabashimire mu kiringo tumaranye tuyoboye runo rwego kuko twakoze ibitari bike bishimwa na benshi hari amajoro turara hariho ibikorwa bimwe bimwe tubanza kwiringaniza kugira ngo dutunganye ibyo batujeje rero tukaba dushima cyane aba rero bari ngaha nk'uko ari babiri nari nabivutse tukaba turi muri komite executive umwe wenyine watashoboye gushika ngaha rero turashima cyane je ndashima nk'umukoreye ndakenguruka ukuntu dusanzwe dukorana urabizi namwe nabashimira iyi certificat namwe izibabere ishimwe cikiringo twamaranye mu buyobozi bwa diaspora muze mubandanye kwitangira ibikorwa by'abarundi n'uburundi aho muba muri hose hanyuma nabashaka nawe wewe ndaguhe agapira gukambara ka diaspora keza cyane maze aho uzoba uri hose ugafise uze wibuke uti diaspora nukuyikorera kabara agapira keza cyane kazokubera usanzwe nabera nuko rero murakoze cyane ndagusabe uce uguma ngaha gatoya sinzi ko ego hanyuma n'uyu mugenzi wanje nawe ndamushimira nawe arakora abandi nawe urashikiriwe nawe ndagushimira ukuntu dusanzwe dukorana komite yacu dukorana neza cyane kanatsinda bigaragarira mu byo dukora amarezita niyo bigaragaza akaba ari umusore w'indyamunyu atanga ivyiyumviro bimeze neza maze ibikorwa bikagenda neza reka rero nawe tuguhereze certificat iyi certificat nawe izi ikubera icibutso c'umwanya wamaze uriko uritangira ibikorwa vya diaspora maze bize bigende neza photographe sinzi ko bodufasha ngira ngo amapire ariko aragorana reka tubandanye murakoze cyane nawe ndaguha agapira uzora agashiramo nawe
uberwe uzoze uko witangiye ibikorwa bya diaspora. Hanyuma mu kubandanya muri iki gikorwa nyine nagira nsabe abantu bose bari ngaha basanzwe baserukira diaspora mu ntara zitandukanye mushite ngaha namwebwe tubashimire kuko namwebwe turazi umuruho mugira, turazi ama challenge muhura nayo mu bikorwa tuba twabatumye, ariko murakora mutiziganya kugira ngo dushobore kurera isisi. Mwarabonye nko mu kwezi k'umunani guheze ko twakoze igikorwa c'iteka aho twashoboye guha ibikoresho by'ishuri abana bashika 250, tugatanga n'intebe, imyambaro, amakaye n'ibindi. Ivyo byose nivyo byavuye mu maboko ya twebwe abarundi twese, mugabo bona tw'abarundi rimwe rimwe bisaba guhendahenda. Aba rero nibo baca baza barahendahenda umwe saha herereye kugira ngo tuvyiyumvemo. Tukaba tubashimira cyane gose. Tukaba tubashimira cyane namwe tukaba tubaha ama certificate y'iteka kugira ngo namwe azabere icyibutso ciza mu kwitanga mukora, maze mubandanye mwitanga aho muri hose, mubandanye mukunda igihugu mugikundisha n'abandi. Turabaha rero certificate umwe wese mumurabire wiyo, hanyuma cese aba photographe ace atufatira ifoto nziza, eka mbere sabe n'umubaba arongoye diaspora ku isi aze adutere iteka dufata agafasho kumwe twese tubikore mu bubanguzi. Fati nchai kinene kugira iyi kugira upiga picha mzee wangu umeshindwa. Mali yasha kushwa yibutse mali. Ni naye nayuza kweli. Ani kwetu twara mali. Andika shasha ni bandi. Simbo mitfaje. Kandi irimo kamera mali. Ego dusabe rero photographe dufata agafoto duce tubandanya. Photographe sinzi ko muri ready. Sabe? Tu la présentation. OK, reka duce tuhera nga. Ego reka duhere ngaha nkuko mumubona uyu akaba yitwa Jacques Magabo, akaba asanzwe aserukira diaspora y'u Burundi mu ntara ya Hubei. Akaba nawe nyene yakora ibikorwa kugira ngo tubandanye tutera imbere. Uwakurikira akaba yitwa Joel, nawe akaba asanzwe aserukira diaspora y'u Burundi mu ntara ya Ningo. Abo bose umwe wese abagira uruhara kugira ngo ibikorwa byacu bigende bimera neza. Uyu nawe akurikira akaba yitwa Dr Laurent, akaba nawe aserukira diaspora y'u Burundi mu ntara ya Chongqing. Sinzi ko ndakivuze neza. Ego hanyuma uyu nawe akurikira yitwa Eric, nawe akaba asanzwe aserukira diaspora y'u Burundi mu ntara ya Liaoning. Ukurikira ni Dr Erasme, uyu rero ni special no munsi kuko asanzwe aserukira diaspora y'u Burundi ngaha turi. Bakaba twakiriye neza, tukaba tubakengurukira ukwitanga mugira mu bikorwa vya misi yose. Uyu akurikira ni bamwe dukunda kwita ngo ba maire de la ville, bamwe usanga bari muri capitale. Muca muvyumva aserukira diaspora y'u Burundi mu ntara ya Beijing. Tukaba dushima nawe nyene ukuntu yitanga. Uyakurikira nawe mwamaze kumubona ku batibuka izina twarivuze ni Yves Keri Bizimana, akaba aserukira diaspora mu ntara ya Jiangsu. Sinzi ko photographe yadufatiye akatugeza.
urakoze cyane murashobora gusubira mu bibanza. Hanyuma ego hanyuma ukurikira nawe nyine akaba ari umuntu amaze iminsi bavuga ngo kurirara ku muntu arakora arakanura kubera ariko arakora. Hariho umuntu mu by'ukuri amaze iminsi akora ibikorwa bidasanzwe kugira ngo tube turi ngaha tunezerewe. Sabe Dr Lise Clementine Mpozabavyeyi ashike ngaha. Uyu rero turamushimira cyane kuko akaba asanzwe aba muri iyi ntara turimo, akaba ariwe mwigeme wenyine yari muri komite d'organisation y'urubanza, akaba yari amaze hafi ukwezi kose adasinzira kugira ngo ibintu bimwe bimwe bise nko kumubibona. Tukaba tumushimira cyane kwitanga yakoze, maze tumusaba abandanirizeho umutwari ni sawa. Tukaba tumuha certificat rero yo gushima kwitanga mu bikorwa. Murakoze, mubandanye mugira ibikorwa byiza, muturabire kandi ego. Hanyuma turashimira kandi na mugenzi wacu nawe nyine nkuko nabivuze, hariho abantu uzobona guhamagaye akubaza ati mbe ibikorwa muri no minsi bimeze gute, ntaco utegekanye, ukaca umubwira ivyo urimo akagutegera ivyiyumviro bimeze neza. Sabe umwubahwa Dr Epipode nawe nyine ashike ngaha tumushimire kuko ni umuntu atuba hafi, aduhanura, kanatsinda murabibona aradukuriye. Hariho abantu rero niyo atacuba bagiye kumubaza abafise ako gatima ko kukubaza ati mbe muri mubiki, agatanga impanuro n'ivyiyumviro vyubaka. Tukaba tumushimira cyane nawe nyine. Ego, merci beaucoup. Nibaza ko tuko turarangiza. Hariho rero n'abandi dushimira batari ngaho no munsi, notamment abaduteguriye urubanza rwo mu mwaka uheze. Hari mu ntara ya Hubei mu gisagara ca Wuhan. Turabashimira cyane kukuntu badukoreye neza urubanza. Zari ibintu bitoroshe kuko iyo uriko urategura muri urubanza utangura integuro atabije tubona ataki tukorera mu vyiyumviro gusa, ariko kubw'ubutwari ugasanga biragenze neza. Turashimira rero warasanzwe arongoye ekipe yateguye urubanza rwo mwaka uheze, certificat yiwe tukaba tuzoyimushikiriza kubera ntiyashoboye gushika ngaha. Turatumye usanzwe ayoboye diaspora mu ntara abamwe aze amubwire yuko dukenguruka cyane. Hanyuma hariho n'abandi dushimira, hariho n'ubundi murundi ari Beijing yitwa Michael ni umuntu igihe cyose dufite activité tumushikiriye tukamubwira duti dushaka gutanga amakaye, acavuga ati reka jewe ndafite amakaye y'abana 3 abana 10 ibikorwa bikabandanya neza. Abo bose turabashimira. Hariho n'abandi benshi, umwe wese uko muri ngaha, umwe wese mwiyumve mu ntererano mugenda muratanga. Bavuga ngo abakunzi ntibarera mu mubindi, twese nitwobaha amasertifika mwese, ariko mwumve yuko umwe wese igikorwa akora uko musanzwe tuyaga umwe murabizi, mwese turabakengurukira. Nkuko nabivuze rero uyu munsi je nashaka gushima cyane muri ubwo buryo. Hanyuma ndabasaba tubandanye dukora ibikorwa, turushirizeho nkuko userukira diaspora ku isi yadukengurukiye, yadushimiye, maze tubandanye twitera iteka. Nashaka rero kurangiza rino jambo ryanje ndabibutsa yuko ikiringo ca komite nyoboye kigiye kuzohera mu kwezi kwa gatandatu, tukaba tuzobatumirira kunagura inzego. Ndazi yuko muzovyitara musanze mugamburuka.
hanyuma ndabifuriza kwandanya mugira ibihe vyiza ngaha mu Bushinwa, tubandanye dukurikiza amategeko agenga igihugu c'Ubushinwa, tubandanye twitwararika, tubandanye dutsimbataza imico n'akaranga vy'u Burundi aho turi, nk'uko dusanzwe tubikora aho tuba duherereye, maze dutere iteka twiyambike umutamana, idarapo ry'igihugu cacu rimenyekane aho duherereye hose. Rero nkaba nashaka kurangiriza ngaha nshimira n'abarundi baba muri kano karere turimo muri uyu mwanya kuko batwakiriye bakadutegurira urubanza rwiza nk'uko mu by'ukuri turabakengurukira. Hanyuma nkaba ndabakengurukira mwese kubona mwashoboye kwitaba urubanza mukaza mu kudutera iteka, kuko iyo tubahamagara mukanka twari gutamba twirorera. Turabashimira cyane, hanyuma mubandanye muryoherwa, mubandanye mugira ibihe byiza, nkaba ngize nti tugire amahoro, ubumwe, iterambere, ubumenyi n'amagara meza ngaha mu gihugu c'Ubushinwa. Murakoze. Amashyi meza. Yamundi yere yamundi